kuko biroroshe kugira indoto ariko biragoye kuyishika kuri wenyene. Ndabashimira bivuye ku mutima hama tubabwira ati mwitegure vuba muramenye bya Irebe Best Influencer uko bizogenda. Twe ibintu muri Irebe Company kenshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe Company igihe tugura Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugura Irebe FM dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira. Uno mwanya nishuri ikibazo arashaka gusanga ejo nzora n'intambamyi runaka cyari company itatuvuye ku kitavuye ku baririmbyi ugasanga ari Imana yanditse kindi. Ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi je ndabivuze. Irebe FM ubu nkuko bagiye barabivuga dusigaye twumvikana igihugu cyose uradusanga kuri 91.4 MHz kubatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura no mu karere no vuga ntikimbo ni mu ntara za Bubanza Cibitoke Rumonge igice cyo muri Bururi Kayanza Muramvya hamwe no muri n'igice gito cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ushobora kandi no kudusanga kuri MHz ijana n'ibice bibiri aho ni muri mu gihugu cyose. Izi certificate bari utange Irebe FM atewe gikorwa niyo mpamvu tuzaze zitanga ubuyobozi ni badutwara uyu bategereza ko niwe tukore ko twa DJ Rafa Mr Home ama uno munsi ni munsi ukomeye cyane. Tubanje kandi kubaramutsa tubashimira kubona mwashoye gushika hano muri kino kibanza ciza cyane Jaldina Club Jaldina chez Muvayo Maître Muvayo. Mu bisanzwe twagize ikibazo gitoyi twategezo gutangura igihe cy'isaha zitatu ariko bivanye ni bibazo byo kuyunguruza nicyo gituma twatangiye no masaha. Rero kwizina rya y'uburongozi bwa Irebe Media, Irebe Company, Irebe FM turabahaye kaze ngaha no munsi n'umunsi udasanzwe nkuko nabibabwiye. Uburongozi bwa Irebe bashimye cyane bwa mbere na mbere gushimira abamenyesha makuru ko murazi neza yuko abamenyesha makuru kuva Irebe itangura mwerekanye umutima wo gufasha no gushigikira kino gikorwa gushuno munsi aho igikorwa cyagiye kirunguka ibindi bisata caguka uhereye kuri Irebe FM, Irebe Music, Irebe Media. Uno munsi rero tukaba dufise kandi igikorwa gikomeye cyane cyo gushimira staff ya Irebe Best Influencer Award. Murasko mu mwaka ushize Irebe Company yarateguye Irebe Best Influencer Award, yari higanwa rikomeye cyane byashoboye kwegeranya aba influencer mu bice bitandukanye by'igihugu. Byaragize icyo no kwita impact ikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Marumvise mu réseaux sociaux mu mbuga ngurukana bumenyi ukuntu byagiye biramenyekana cyane. Ibyo byose byatumwe n'abamenyesha makuru. Cyo gituma rero uno munsi turazana kandi no gushimira iyo staff abashoboye gutunganya Irebe Best Influencer Award ku gikorwa cyiza bakoze cyo kumenyekanisha igihugu. Murazi ko tutari dufise ikivugo citwa ibyiza vy'iwacu umunezero wacu. Rero ni ibintu byatumye Burundi bumenyekana mu kindi gice gikomeye cyane ico nyene c'aba influencer. Irebe ikaba ariyo yafashe iya mbere gutunganya iryo higanwa kuko murazi neza yuko ariyo ayandi mahiganwa y'abaririmbyi y'abatamvyi y'abakomediye abakinyi b'amareresi ariko Irebe niyo yabaye ya mbere mu gutunganya Irebe Best Influencer Award. Ikigira gatatu gikomeye cyane nuko uno munsi tuza gushira ku mugaragaro Irebe Music. Nico gituma mubona abantu benshi bambaye udupira twanditse ko Irebe Music. Uno munsi tuza gushira ku mugaragaro Irebe Music ibigize ariho abaririmbyi bashasha tugiye gukorana nabo muri Irebe Music. Abo nabo muraza kubamenya n'ukuntu ibikorwa bizobandanya muri Irebe Music. Rero
je nta majambo menshi novuga, turafise abarongozi bacu ngaho imbere bashobora kuza kutubwira ibitandukanye bijanye na kino gikorwa. Turafise hariya Itolinda Bushasha, muramuzi, niwe umuyobozi mukuru wa Irebe FM, niwe asanzwe adufasha muri Irebe FM kugira ngo dushobore gutanga amakuru. Murazi ko Irebe FM yatanguye ari igisata cy'ibiganiro gusa, ariko ubu bakaba bafise n'igisata cyo kumenyesha amakuru, ariko uruganda rwo kumenyesha amakuru cyo bita redaction mu Faransa. Rero hamavu ibiganiro turashira amakuru n'ibindi. Turafise CEO niwe asanzwe ari umuyobozi mukuru wa Irebe, niwe yatanguje icyumviro n'ibindi byagiye birakurikira, niwe yagiye arabikora. Ikindi turashaka kubamenyesha ku byerekeye Irebe FM nuko yatanguye yumvikana mu gisagara cya Bujumbura, ariko no munsi ashobora kuyikurikirana no mu gihugu hagati. Iyo ni intambwe ikomeye cyane idafise ibimenyesha makuru byose. Ari ibimenyesha makuru usanga byatanguye imyaka 10-15 ariko bumvikana ngaha mu gisagara gusa. Ni ukuvuga amakuru dutanga muri Irebe FM ushobora kuyakurikirana mu gihugu no mu ntara zose z'igihugu. Tukaba dufise ujejwe nuvuga representant legal niwe aserukira Irebe company imbere y'amategeko. Tukaba dufise kandi n'usanzwe ajejwe marketing. Rero ntatevye reka n'ijambo umuyobozi mukuru wa Irebe company. Yes. Ku mazina nitwa Habyarimana Auguste, benshi muranzi, ariko banaze Auguste Burundi uko ndarikunda ko niyo ryanyubatse ryatumye tumenyana n'umuryango nganuku. Banze gushimira vyimva mutima nkuko yabivuze DJ Rafa, naho nawe ativuze, nawe asanzwe atwara igisata ca Irebe event, ni watwara igisata ca Irebe event ubwo atabivuze ngira ngo yiyibagiwe abantu babandi babwiye haje hari bangaye ngumwe 2 3 4 ni 4 tiwe nurimo wangu nanje ngiyemo niyibagiwe. Bumva rero narafarimu aje igisata ca Irebe event hama banze kubereka umuyobozi wa Irebe FM Linda Bushasha ko yavuze DJ Rafa. Tumaze igihe kitari gito turakorana, representant egare mwese ntwari mu muzi bo twari dusanganywe yarunguruje ageze muri page. Murumva ko ari intambwe ikomeye, urumva ko nkuko n'ejo tuzumva ngo yagiye muri presidence cyangwa n'ahandi. Ibyo tuba twifuza mu Irebe yuko abantu bagubandanya batera imbere. Turi kumwe na coordinatrice marketing wa Irebe company, ariko kandi turafise na marketing wa Irebe FM, kuko Irebe FM mpamvu ndamuvuze nuko Irebe FM ni gisata kinini, ni wo mutima wa Irebe company dufise. Hariho coordinatrice na adina akajidwa marketing mu Irebe company, ariko kandi turafise na marketing wa Irebe FM. Chambe na mbere baje kumubanze bubampera amashikura nibo bamfasha kugira ngo tugira aho tugeze. Hanyuma kandi twadufise igisata rero gikomeye, ari naco gisata je barizwamo cyane, wanashaka Irebe FM n'ibindi Irebe music maze kugenda umunyamuziki. Twadusanzwe dukorana na MC Brizo, muramubona hariya, niwe asanzwe ari we managinga Irebe music n'ibiyirimo byose. Najewe ndimo koranye ndi mu Irebe music, najewe ni boss wanje muri Mabajaho Maki. Ego hama nshimire bivuye ku mutima cyane, n'uri ndabisubiyemo Maître Muvai. Murabona iki kibanza uburyo kimeze, abajene uburyo baza ngaha bagakora amafilme, bagakora ibiganiro. Maître Muvai Imana iguhezagire cyane, kandi abajene tukuri inyuma kubera yuko biragoye kuronka ahantu, kandi abantu benshi bavuga umuntu wari kagiye nagakije mari Maître Muvai hasanzwe ku bajene kugwaruka ni benshi afasha kandi aracyabafasha, ntuducike intege, turi nyuma yaho. Ego hamwe no musi yadukoranije aha, hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificate kuri staff yoroganije Irebe Best Influencer Award. Ziba zaratanzwe kuva kera, ariko nari navuze ko nshobora kwishikira kugira ngo ndavyivugire. Ndabashimire ku makamera, ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza, naho umuhini mushasha utera amabavu
cyangwa ibintu bitibone kumwe n'abandi ako igikomeye gikorwa carakozwe gikorwa neza nabo nyine bampera amashi ikica gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe Music nibaza ko ndabona abo mbona dufise muri raporo sibo riko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe Music araza kudusigurura nitwamushikako ko naco gikomeye Irebe Music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera Irebe Media ikorera ariko kandi tufise na Irebe Media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe muhamashiko urabona ko Irebe Media yigeze kure mu mwanya bo trafise Irebe protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari nibaza ko abaza bakeneye muri Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mu ishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twebwe ubwacu niyo mpamvu turagerageza kuzana abajene bagifise ibyumviro byiza kandi bafise ishaka ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu itera imbere kuko imbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu si aba metre muvayo sangwe n'abandi ni yatwebwe cyangwa ni abana bacu niyo mpamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe imbona kazo tugera kwa kirikana rero ntabarandire mu majambo nuko ibisata byatuzanya hakuru ari nk'ivyo hamwe ho bari kiri ikintu cyo gikenewe ndaza ukibazwa nibaza ko wampaye ijambo nori musubiza kugira ngo abadayira programme ego subire gushimira cyane umufasha wanje ko niwe umuntu wa mbere umukenyezi wanje anshigikira akantahura kirikare hamwacame nshimira namwebwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo Irebe no musi kabazi Irebe ahantu hari hose umva amavu ntiyari kubura yitwa atanguza ikintu mwese murabizi icyo nshima uno musi abajene mwese muri ko murakora ndaza amavu twese turayasangiye musi ariko arakora hari amavu yoye gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo hari gihe usanga Franika afisari ashaka kugera naje umva nitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana nico washatse gukora amavu ni nkayo ariko turashima Imana no musi ko tubona ko azokira amakiri kibazo gira kabiri mwabaje kisinzi ko mwavuze kujanye n'abaririmbyi abaririmbyi bo mwirebe nibaza ko hariya murababona nibaza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe ko ni wa maraporo usanzwe ajejiwe Irebe Music nanje ni wa ntwara bizo ukushije kibazo banje kubaramutsa nongera ndabashimira iminyamakuru n'abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru mwashitse muri kino kibanza kibazo mwabagije ku baririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music wa mbere nikizigenza August Burundi atanguranye na Irebe Music hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Irebe kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo muri abo hakaba harimo nimubona ngaha bamwita New Face Kabos nibaza ko benshi bamuzi akaba ndi kumwe na Rambo de nawe nyene muramuzi mutavyirengagije akaba ariho uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya déplacement zamugoye akaba ari nawe agira gatatu agira kane plutôt akaba ari uwo bita Iskado yahoze mu mugwi Amahunja Music Club Amasuka abaririmbyi nabo hama hari kibazo bari ba Franiki yabajije abaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko kizigenza wabo basanzwe azikora ibambewe suko byifashe abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi bazobandanya bazikora kandi siko kuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga byose barabizi kuvuga ni vyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje
hama nibaza ko nihagira ikindi kibazo muraza kumbaza nibaza ko ari kugira ngo batore aba baririmbyi je barabashikirije nibaza ko ico kibazo nawe yaza kukishura barabashikirije nkaba nije ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo hama nishyuye ku kibazo cyawe tuzobafasha kubijyanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye niko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo umuhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ari we Riri Every Pro nibaza yuko kibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music nitwana na Flavia nkwadomenyesha makuru muri Irebe FM kuganira ingabano yanje gisanzwe gifasha umuziki nyine muri rusangi hama ku kibazo yarabajije nivyo byinshi bavyishuye ariko nkuko tubamenyesheje cyangwa dushize hagaragara abamaze kuba bari muri Irebe Music si uvuze ku kibazo cerekeye yuko bashobora gushiramwo abandi barimvye ndangakaranga nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko ni kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga ku Burundi rero nibaze yuko nivyashika Irebe company canke Irebe Music ikabona yuko hari undi muntu kwiye gufasha kugira ngo ishirikane kure akaranga ku Burundi nibaze yuko tuzobahamagara nkuko nye tugabwiye ati umurimvyi kanaka canke umugwi kanaka umwanya ubarizo muri Irebe Music murakoze nibaza ko icyo kibazo bagiye bose bari kukibaza katukishuwe neza twitonze uko ni kibazo kikunda kwibonekeza uno mwanya nta rebo igihe ari mu Burundi sinzi ko nibeshe cyane ibazi hari ngirane nka zibiri ariko twategeza dufite baririmbyi benshi hatuzo ko hari nka 10 ariko baririmbyi mubona turi kumwe no mwanya baramaze ikiringo kingana nkarambara amaze hafi ikiringo kingana n'umwaka ari mu Irebe Music afite indirimbo zirenga 10 zire mu Irebe Music zamazwe no gukogwa New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora n'umugenzi w'abahabaza hora masuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora twe ibintu muri Irebe company kenshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igihe tugura Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugura Irebe FM dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira uno mwanya nishuri ikibazo arashobora gusanga ejo nzohora n'intambamyi runaka cyari company itatuvuye ko kitavuye ku baririmbyi ugasanga ari Imana yanditse kindi ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi je ndabivuze kuva mu 2008 namishikira umuziki hano ari mwana batangira batari bwana tebwa sinzi burya harimo atari bwavuke Rego bisigura ko rero umuziki nawe utankuriye barabiza abantu benshi muyinga barabiza abantu benshi za Kirundo muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye bisigura ko jewe nsanzwe narabikunda kasanzwe narabikora rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana twari kuturiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi vyakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye ahubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka ugasaje nka Irebe company shaka branding Irebe company ngo Irebe company yageze ubu si muri ibyo branding ahubwo Irebe company branding umuririmbyi sinzi ko nibeshe bisigura ko rero umuririmbyi nazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company no kuvuga zo Irebe company zokomera nayo wakomere Irebe Music ikomere na wakomere bisigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimaze n'igihe muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo yo kuja mu kintu ukunda no kuja mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi ni ibintu bibiri bitandukanye kuja mu kintu ukunda cyangwa kuja mu kintu we nk'uwa Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha n'icyane twate bazana umva ntavyo nzi kuze tuzana ivyo rero reka tubiha amaso ejo cajya ejo muzoduha amanota kubera dufise contrat ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzoni ibikorwa bimwe muhora mubona ngo buri ngo gucya turafise ibyo tuzokora bitewe n'ivyo twize ku bandi murakoze umusaruro utaboneka nkuko amalebo mesha bavyiteze umusaruro wa mbere jewe kuva kera nabye nkunda umuziki umusaruro wa mbere nuko 2-5 ndwi mu muziki hatera imbere nina wana baririmbye bo muri Irebe Music bari kwateza imbere ico gisata cy'umusaruro zobonetse niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera amahera
birakunda kwanga mugabo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda nama nabivuze mwirebe kampani akeshi turakunda gukora ibikorwa bikishura ibyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushika ajya kwibarabara ariko Imana yateguye ko ntaza kurenganya rya daraza rya hajya rero keshi rero ibyo nkora ndareka ibikorwa byo nyine bikidugira bikivugira kubera yuko ndashobora turafise ibyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti kubera ko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye bisubira ko yire budget ntije gusumbya izakoze ahubwije nayo kureba ko ari cyo yokosora na gitoya yigiye kuzindi zakoze cyane ziriko zirakora mugori twavuga ibintu tushaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko umengo twara abahenze reka ro tureke ibikoro zivugire igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Irebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi muzoduha amanota izo kora Irebe gukora indirimbo muri studio yacu icyo basabwa nta kindi ni programa abaha muri Irebe Music turakira ko nabavuze ko uru rugamba turimo twararubayemo twarava ruguru imuyinga tuje gukora indirimbo muri studio tukamara imisi 4 turindire ko dukora tugataha tudakoze icyo ni ikintu cya mbere kitazwa muri Irebe Music umuririmbyi aje gukora suva ngo Auguste araje ngo nimwe Irebe Music ngo cyamucako suva ngo Satu baraje cyangwa Fizo afise umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda bitwaje kurira n'amafaranga arakenewe uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose ariko iyo dushize imbere ibikorwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza hari igihe bizotuzana ibyo dukeneye twe dufise amasezerano twakoranye ariko ikiringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mu cyahurije ko muri babiri twere twashizemo itegeko nimwe murabagiye ko twagiye kwagejwa amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye cyo biko bigenda neza bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati twifuza turebe kubyo twari dukeneye ibyo twavuganye ko bigenda neza ngo uburenganzira barabufise cyane natwe muri Irebe company cyangwa muri Irebe Music bafite uburenganzira turebye ubwo tukavyumvikanako atanduruze habaye hanyuma by'ibiteramo gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko dushaka tuzokora ibiteramo 2 twakora 10 dushaka kuvuga tuzokora 10 dukore na kimwe ugasa muri ibyo umwe yatugwaranye cyugasaba ikibazo runaka ico no basaba ngo mudushikiye hanyuma kujya mwaba muri afishi kujya dufise isamizo nko babivuze kuvyerekeye isamizo yago umuyobozi arazavuga icyazofasha nk'isamizo Irebe uko yafise mweneyo nibaza ko kuvyerekeye ari masamizo yo ku ruhande bice kuri dufate nko kuri managinga ikintu kigiye kwaba baririmbira kibabwiye kindi umuhanuzi wanje ni wire twa desante ni mumuzi mwese si umunyamuziki uri aho yicaye niwo muhanuzi mukuru wanje uje Irebe Music nawe muramuzi ni umukameramani ni kirabimenyereye ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Irebe Music ko mumutumiye ni na Flavia murabona n'umujuralist ndukuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukananiga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu ushaka kufisa umutwe ujye gukora ikintu ukariya kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari twere ntitwitaye kubyo kwerekana ibyo tuzokora ahubwo twitaye kwiyubaka kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko namwe uzobona icyagoranye mwirebe company ni mwijambo ryo rero wese afise kutubwira ati niko bigenda neza ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye muduha kanya buri gihe nkuko tuba hafi muzongera murabimenya ibizokurikira Irebe company nababwiye ko aba partenaire mfise cyabafasha no mwanya muri Irebe company umitahe mfise ni mwiga aba journaliste mwiga banditsi mwifata ko muri abantu bakomeye kuri jewe niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representa mukuru usaza mpagarariye nongera ndabereka ni na coordinatrice wa Irebe company ya marketing Irebe company nibazo Irebe FM umuyobozi wa Irebe FM ashaka kumuvuga nongera nkabereka ni umuyobozi wa Irebe FM kora murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment sivyo ko yemeze none sinzi ko mbeshe kucyo kintu umva ari kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niyo bahamagara umuyobozi wa radio tuse conference mu mwitabe representa bahamagaza mu mwitabe uje marketing coordinatrice wa Irebe company muzo mumenye uje nukuvuga
ariko wirimane musaza w'umuzi ko ari umuhanuzi wa Irebe company mukuru wari hajya rafa muramuzi ko asanzwe ari we asanzwe aje ari we ategura ibiteramo Irebe event musaza w'umuzi ni makirice ngaho ku Irebe company kugira ndabashikirize mwe muri aba boss banje mu majabo maki ndabubaha ko mavuze ko munyibaje ndabubaha gutsumba mutaba muvayo numujama wa jene yifuje kumenya atabibonye ku ma YouTube kumva ibyo twaje kuvuga yuve ivyazodukosora yaje kudushikira amajabo make uwo muhamashi sanzwe Irebe FM dusanzwe tubikora barafise uretse aba aye bari muri Irebe Music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri Irebe Studio turafise umwanya ducisha ko tubaha muri Irebe FM kugira ngo indirimbo zabo dushobore kuvuzwa dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo urumva ukore ururirimbo muri Irebe Studio ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti kubuntu hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu duhera mu rugo iwacu tukabikora hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonera ko akarorero niko novuga ibisigaye nkuko dusanzwe dukorana neza n'ayandi maradiyo nibaza yuko nabo nyene bazoshobora kudufasha kugira ngo runo gwaruka ruri muri Irebe Music rushobore kubandanya rutera imbere murakoze nitwa Nibaruta Abubakar mugabo basanzwe bantazira Badje ama imbere ya vyose mbanze gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo nshimire n'umuyobozi mukuru wa Irebe company we yatwizeye akatuzezwa aya mabanga yo guserukira company yashinze ya Irebe company nongere nshimire umwe wese na cane mwebwe abamenyesha makuru mwashoboye kwitaba kano kamo mukaza kudutega amatwi kugira mushikirize abarundi n'abanyamahanga basanzwe babakurikirana nongere nshimire n'aba baririmbyi bashasha bagiye kwifatanya na Irebe Music eka nshimire umwe wese ku kigoro kiwe muri make nkuko bisanzwe muri Irebe company canke mu bindi bisata bigize Irebe ni bisata biriko biragerageza gukora kugira biteze imbere Uburundi abarundi bihereye na cane mu bajene kuko na nyeneyo asanzwe ari umujene nkatwe rero ndahamagariye buri umwe wese yifuza kugira ico akorana na Irebe company haba kwisamirizi yacu haba muri Irebe Music haba no mu bindi bisata bitandukanye Irebe Media n'ibindi bisata byinshi bigiye gutangura muri Irebe company wifuza wese kuzokorana natwe arahawe ikaze kandi ntazogaya kuko abo tumaze gukorana benshi barashima uburyo tumaze gukorana kandi niyo ntumbero yacu yo gukorana neza kugira ngo duteze imbere ibi bisata vyacu duteze imbere Uburundi biciye mu maboko ya twebwe abajene nta menshi mvuga kuko vyinshi CEO yabivuze Humbure n'abarongoye ibisata na cane c'umuziki cadukoranije hano babivuze je kubwanje nibaza ko nogereza n'ivyaba ngombwa ibisigaye tuzogenda turabiganira buke murakoze mbanze kubashimira mwese amajensi anje nitwa César Marlène Antoine musanzwe munsi nka Miss Première Dauphine wa 2022 muga ubu nkorera muri Irebe company en tant que coordonnatrice wa ma projet haba en général coordonnatrice wa ma projet en général cyane mu burimi n'ubworozi rero ndabashimiye mwese hama nshimiye Smart Point yashoboye kuza ikadufasha en tant que partenariat muri Irebe company hama n'abandi bose bakeneye kuza en tant comme partenariat karibu
tuzokorana neza. Rankunda Regis sanzwe nserukiye imbere y'amategeko ishyirahamwe ryitwa Smart Print. Dusanzwe dukora ibijyanye na visibilité kandi natwe twifuza gushigikira mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'amashyirahamwe kugira ngo igihugu cyacu kibandanye gitera imbere. Ndashimiye kandi n'uburongozi bwa Irebe Company kukuntu bwemeye uko twifatikanya hamwe kugira ngo turushize gukoranira hamwe. Rero kubw'ivyo abifuza n'abandi ko twobandanya dukoranira hamwe mu bijyanye na visibilité turabikora neza kuko dusanzwe tubifisemo n'ubumenyi. Nizera yuko na Irebe Company tuzobana dukorana neza. Murakoze gose, turabashimiye. Irebe FM ubu nkuko bagiye barabivuga dusigaye twumvikana igihugu cyose. Uradusanga kuri 91.4 MHz kubatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura no mu karere no vuga ntikimbo ni mu ntara za Bubanza Cibitoke Rumonge igice cyo muri Bururi Kayanza Muramvya hamwe no muri n'igice gito cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ushobora kandi no kudusanga kuri megahertz ijana n'ibice bibiri aho ni muri mu gihugu cyose. Murumva yuko tubandanya twaguka n'abandi nkamagara n'abandi abifuza kuba aba partenaire nkuko kwa Smart Print kutwegera bakaza kugira ngo dushobore gukorana ibikorwa byabo bitandukanye. Mandi majambo Irebe FM uretse kuko tubahayanishiriza ibintu byanyu turakora kandi n'ibindi bikorwa byose bijanye no gutuma tumanako amakuru yaba kubakorera ama publicité yaba kuza kufilma mu manza zanyu haba ku ibijanye byose no gutuma tumanako amakuru. Izi certificate zari utange Irebe FM atewe gikorwa niyo mpamvu tuzitanga ubuyobozi niba dutwara uyu bategereza ko ko natwe n'ibyo kwanga arakaza Azael Benjamin arakaza nenda mubonye hano Bahenda wigi abalao mamonye umuhanuzi mukuru yica agakiza n'uyo ifye nkuru naho ari umuyobozi mukuru nawe nyene yarafashije cyane muri organisation canke mu itunganya rya Irebe Best Influencer Award. Cyo gituma rero tuyihaye nje mucamu representa umuza bikorwa amwe na CEO bayimuhe bw'icubahiro ciwe. Hariho n'uwitwa Floribert mwenye mali yake Latifa n'abadahari rafasha kubasoma abadahari kugira bazomenye ko azoza. Ariho witwa Madame Kaneza Elsie Greta muramuzi nari ngaha mu Burundi tuze murungikira ariko witwa Major de Police Ndayishimiye Leopold yadufashije cyane muri jury nayo nyene tuzoyimushira. Twisabe Blaise Blaise ari ngaha
nkarya. ari ubundi tugira turungikire muri kano kanya nyene turizeye ko ikishika mu kanya. Ni kuri Madame Florence Nikuze akaba ari we umutambukanyi wa CEO wacu. Nawe nyene yaradufashije ibitari. Anje muramba. Yaradufashije cyane. Yaradufashije ibitari bike. Yarazoca yimudushikana. Murakoze. Ubundi nuitwa Khalfan Ndayize yaradufashije cyane mu IT muri kino gikorwa nayo nyene tuzoyimushira korera mu ntara yagutse ya Gitega ni capitale politique. Ubundi ni Alenova Irambona nayo nyene yaradufashije byinshi cyane muri jiri. Uitwa Madame Khaisa Ninahazwe muri jiri yaradufashije bimwe bikomeye cyane. Uitwa Pacifique Nzitonda muri jiri yaragize icyo afashije. Étoile du Centre asanzwe bakorana arayidushira. Ari undi yitwa David Irakoze yaradufashije sihari. Okay, nayo nyene tuzoyimushira. Okay, uitwa Greta Kwizera nayo nyene yaradufashije ari ngaha nyuma yacu turamushira mu kanya. Uitwa Colonel de Police Nkurikiye Pierre akaba ariwe yabaye president wa jury ya Best Influencer Award Irebe. Barigume Regis Adnet Siari nyaji Adnet yamushikira Adnet yamushimbe nda ya Adnet ringa nayo nyene turayibwa Cedric Nyomukiza atuyimurimo akaba ni abatwarire media kubiza shimizigo Uitwa Nyandwira Rafael. Nyandwira Rafael akaba ari we nawe akaba ari we agize byose turaka tumushimire cyane kabisa. Bamushimire cyane. Murakoze cyane. Yase kuyibagira nka babandi. Murakoze cyane. Nahaso kwibagira. Murakoze cyane tukaba tubashimiye rero hanyuma imbere ko turangiza reka CEO agire akajambo ashikiriza hanyuma ikintu ushaka kubabwira ni kubashimira cyane cyane abadukurikiye ku media atandukanye nkuko umuyobozi w'iradio yabivuze nkuko ujeje coordinatrice wacu muri company yabivuze nkuko na representative yabivuze twakeneye abadushigikira twakeneye ababona ibyo tuko turakora twakeneye abanyamitaye ko batwizera kugeza no mwanya nababwiye ko inguvu nizine dufise ngaha nta yindi nguvu irava hanze handi ni muri twebwe nyene ariko turashimira Imana tukashimira n'umufasha wacu ko niwe ashikira muri byose hama ndashimiye cyane mwebwe amenyesha makunda bisubiye mu turuzi 5-10 nimwe mwubatse Augusta abuwaru no munsi nzobubaha mpaka naho nzogura indege nkabona abajournaliste hasi nzoyimanura ndabatore ndabahambandanye kwera abajournaliste abantu benshi barasuzugura ama media cyaba gasuzugura imenyesha makuru bito naho bageze ariko umujournaliste naho umurengano kagira iki ni waba yakubatse niyo mpamvu ugira abashimiye cyane bivuye ku mutima hamashimire abantu ba Irebe Best Influencer Award bitabiri irihiganwa uyu mwaka bose ndashimiye staff yarongowe na Rafael Nyandwi n'abari bari kumwe shimire na Jiri yarirongowe na Pierre Nkurikiye shimire na pare urubanza wirinyamitwe shimira abubahwa bose baje mujya munsi wa Irebe Best Influencer Award kuri finale muri arena ndashimiye arena duha ikibanza ndashimiye zanzi twakoreye iwabo so narindi ndashimiye Maître Muvano n'ubundi kibanza guma dutiza novuga ko Imana yonyene niyo izokwishura kuko birorosho kugira indoto ariko biragoye kwishika kuri wenyene ndabashimiye bivuye ku mutima hama tubabwira ati mwitegure vuba muramenye bya Irebe Best Influencer uko bizogenda umwanya n'umwanya biraje mugira amahoro mugira umugisha twira amahoro.